Abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyakagunda muri zone Rugombo komine Cibitoke intara ya Bujumbura bavuga ko hari imbonerakure zo kuri uyo mutumba zegamiye umugambwe uri ku butegetsi zica zigakiza. Akarorero ka vuba n'ak'umwana w'umuyabaga yahatswe kugandagurwa mu mpera z'indwi iheze yagirizwa ubusuma. Uyu munyagihugu wo ku mutumba wa Nyakagunda aravyigana. Vyarabibaye no kuri Nyakagunda n'ibiterasoni aho imbonerakure zihayihanye ryo kwanza ko ziratoteza abenegihugu kasinzuza n'umwana mutonya mu minere zakubise z'amageza yo kubivya telefoni kugeza aho zimushira mw'igunira ngo zibe kumwica ngo zimuterere mu rusizi ngo abe ibifungurwa vy'ifi canke ngo vy'ingona. Nk'uko vyiganwa n'abo banyagihugu, inyifato y'izo mbonerakure ngo isa n'iyirengeye ubwenge narirya ngo zisa n'izisigaye ziri hejuru y'inzego z'umutekano. Imbonerakure zihaye ububasha burengeye izindi nzego zose z'umutekano canke w'ukivuna basi. Uwitwa Deo, uwitwa Davidi n'izindi mbonerakure zose ziko zirakora ayo mabi zaragisibije kuno mutumba wa Nyakagunda. Abo banyagihugu bo ku mutumba wa Nyakagunda basagasagira abategetsi babijejwe kwishikira kuri uyo mutumba kuraba ibihabera gutyo ngo bashobore gusubiza ku murongo izo mbonerakure. Rero dusabe abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane, nyamiramabi ndetse n'abajejwe hagati y'akazi na muntu yuko boza kudufasha kuraba ibiriko birabera ku mutumba wa Nyakagunda bagakora amatohoza hama abo bantu bagashengezwa bagahanwa n'ubutungane. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka yaba Biraringendakumana umukuru wa zone ya Rugombo co kimwe na 𝐬𝐭𝐦𝐿𝐵 na 𝐭𝐻𝑗 wa komine ya Cibitoke kugira twumve ico babivugako.